hama umwana araho nibazi ko baca bamubereka ngira yavyo baca bamubereka ni umusore bahora bavuga ngo kubera mkumbure ngo ndi muto muto hari abantu bitirana konda no kuba muto muto je sinonze ndi muto muto rero abantu baguma abantu bavuga ngo nzovyara umwana ngo yonze ariko nabonye ari kivunire gose ngira twa bwoko bwa nyina rero umuntu yoba yaje tafunguye ntamuteruye yapagwa hasi naho mwativye mu isanzu ya mbere yategezwa kuza mu bambere ntacyo kubera abiri ni parede bo je naje bwa mbere ngaha njumva yuko fani ibarutse nyene vyaranyase mu nda mugo ntivyanyase mu nda vyarayevye nyanka mu nda vyari kuba ari ibindi bintu wamengo kwa wabiri vyaranyase ndanavuga ati reka nje kuraba umwana kuraba ikibondo na cane cane ko nashaka mbone ko umuvyeyi yaruhutse ndaza ikibazo nagize kimwe mu cumba nasanze akiremerewe nacarindire wundi mwana ko jewe nasanze inda ariko nyamara muze kundabira nubwo yashonesheje igitenge muraza kubona ko atari wundi mwana ataraza kandi fana nabitubwiye rero nkimara kuvyumva kabisa naranezewe umashaka kuza ariko type yamaze kwicumokera indwi yose uravyumva atari hari mugabo nanone ntabwo yarari mu bindi bintu bitari sawa yarari mu byunguka rero nta kibazo ndashima Imana rero ko uyu munsi byakunze tukaba tuje kureba icyo kibondo uwo muvabura amashokora kabisa yazanye tuyaronke hama Imana yezagira uwo mwana kandi azabe mu buntu bwayo. Hakuna mtu akushika biseke. Kweli. Waona kana. Nzuri sana. Ganza. Waone na. Yes, nuko neza Vanilla Vin na Noraske. Umewasha hapo? Kamewaka. Wakije. Hamna shida. Nuko fani ngo ntibikunda ko ashobora gusohoka kubera Kakarimbo kujiste karimba nakagute. Kakarimbo kajiste nakibagi. Hawezi batera ndirimbo. Mambo ni ache. Ndirimbo. Ndimwe nira. Karibuni sana. Ubu nyene warusimvye ese arengeze kitwese
Mwese baranyagumana bazi kugora Simimani baita. Karibu karibu wangu. Wewe unataka picha na Ganza. Bana unaura gakia kitu Simanga. Mani cyane. Yoneka imbango leo kusi. Ana imangi leo kusi. Kusi imano ufata nk'umuka tukawusimba mu pa. Kuva kwa kija gatanda wowe kakururuka ukome. Oya basi reka tuzatumorone. Nasimba kakonye basi simba. Nasimbikane. Bone kusimba imanga basi. Simba gakane. Egora. Baba. Ewe kakuze. Yes, bakunzi wa G5 Media nuko twashyitse mu rugo kwa Fanny Lavine umunezero ni wose twakiranwe igishika nkuko mubibona Fanny yasubiye kuba umujene kabisa ewa wewe uvugisha ngo ni hababa So Ali. So mudiaspora. Hawaja kwa diaspora kabisa. Baba ngo abiria na mzigo wake. Yo nama mugira mugezi wanje mutagiriba. Bakunzi ba G5 Media. Umva birakate frame muga gusimana yarabikoze ntibyamaze umwanya munini umwanya mutowe Hagati yawe na natwe ninde abeshuni ngo mutubeshe twebwe mudutiri muse mwari barusekera maje baza kuvuga ngo turi baruse rero kumbe umwangi yango bayabaze nkameze nkabi ya nuyo kaka ni wewe ni watu kambaniye vrema tuonekane waongo waruja munsi nyene uragakira rero simba imanga imana cyane waruja bose wewe ujengerageza ndanga baba oya sindaheza usanje kumbwira ko je ntwika abandi bahereje muri Hello. Kana ka surprise se kwasi. Oh my God! Wow! Akakari keleza mbele tukaboni wow. Sisi angeni yagiye kuzapezi nazimwe. This is amazing. Hello, Carlos. Familia bela. Nembe munafati. Mena. Guys, ibintu biraryoshe vraiment. Umunezero n'urukundo ni wose wow. What a love.
Thank you guys. Family Abel and Geheko love you. Kezimana haya pelia atara. Janvier 2025. Atara. Nawe turabona. Manda essa foto aí, ó. Hari ifoto ikaboneka. Okay, thank you, Keza. Sana. Tombola chapuye. Ngenda muri foto. Wala. Niko jeti na DJ. Atara. Nakuta kuongea kwenda mfadaka kiango niko. Ya vile najenda muda mfasa. Yesu kumenyele create content. Atara. Jemenye ko atara ubushati. Wewe jashere. Watara. Tena Sonia Atara. Bwana ndi ngoganza no hitwa bazina benshi na ntare dake. Kanza ito. Twizina birebire sana. Yitwa Twishemeze Ganza, be honest, wonder play. Wewe afimeshi kweli. Anagoye, je nagoye. Anagoye. Nawe mwatije musanzu abiri ategeza kuza mu bambere. Nacho. Kubera abiri ni parede. Ikinyoma gikubutigwe ahashashe. Ikinyoma gikubutigwe ahashashe. Je nkaba ntaje mu bambere. Ni mama nce nkubitwiza akabwana. Yego. Je ndi muntu wa mbere maze kubona Ataraha, maze kumubona. Baje mazina yandi. Ayandi abiri ningwiki. Fata haya Ataraha. Oya. Mu mazina yiwe kufata. Nangize ngo nifata haya Ataraha. Bo je naje bwa mbere ngaha. Njumva yuko Fani yibarutse.
nyene byaranyase mu nda mugo ntibyanyase mu nda byarayevye nyanga mu nda byari kuba ari ibindi bintu wamengo kwa wabiri byaranyase ndanavuga ati reka nje kuraba umwana kuraba ikibondo na cyane ko nashaka mbone ko umuvyeyi yaruhutse ndaza ikibazo nagize kimwe mu cumba nasanze akiremerewe nacarindire wundi mwana ko jewe nasanze inda ariko nyamara muze kundabira nubwo yashonesheje igitenge muraza kubona ko atari wundi mwana ataraza kandi fana nabitubwiye rero cy'umwana namubonye bwa mbere na mbere mugabo ncambo rumengo hari abandi tukirindiriye camvuga ati reko jembe ndarindiriye kuza kwibarutsa kubera wundi mwana hirindiriye ndarindira sanga narindiriye rero ngo muti wa heraye sanga naribeshe nujyanye niyo mpamvu rero naciye mpitamo kuza natse rero mane narindiriye ko undaza none nashaka kuza rimwe na rimwe ibyo bintu birumvikana ngo kwe je nije muntu wa mbere na breaking inkuru ari ibyo mwari mvuye kuri Tereze umudama gusa yabonye umudama mbaye makuru yabonye mwinjire yarazikonze zimwe yarazi mu gihe kwa hano yarabonetse ko bakaba nagafanga sinzoka na kajenje mbi kwa ibigira ibintu birabe gusa gihe ko ivyo yavuze byabaye uko nyene uko naje kuri stati mbona yanditse ngo akakanya tuvugana gufane ari kwibaruka aho yabikoze batuje kubivuga ni sawa bashaka kumuharura en fait isaba yuko bifise cadre ugende muzane kade rero muzane binatara kade sinahura ngene mari iriko twatuningirango oya bisaba yuko yarabe nyine kizi bagenda zane kade je nahiri na cadre irimo kubera boss yambwiye ati inzu yanje gumye ico bagura igabira bintu uzoyenda ukoreshe dirohome bose igabira birononi reka nkoreshe scotch birononi kandi scotch la home fresh cyangwa se yatugora dufata ibirato batubona ya turafata neza kandi ntabwo tuba dusasha ajya uciye ugashagira uruhome hajya na scotch dufata rero haya turamukunda sana haya ikiruso kuhaya umwana Kiswahili cyangwa Icyongereza cha haya level next level haya ni Kiswahili rero haya ni akurazo azobona iyi haya uhayagiza haya amutemwa akantu k'ubwenge haya ni akurazo ubona uyu munsi ko twari turi ngaha niba baba bataba kubise copyright mu ibi bintu hamwe barafata ngaha kubera izo ndirimbo ariko niyabibona niyaba yakuze azo message ni zibiri zonyene urukundo azobone ko dukunda famille yavukiyemwo tubakunda cyane nawe nyene tumukunda message ya kabiri azobe nka famille yavukiyemwo azokundwe kandi nawakundane kugira aba nabo batadukunda nabwo tuba tubakunda turabakunda sana aze yuba Imana nkabo akurire mu buntu bw'Imana nubwo terambere zo kuma zozara bikiganiro yuke tigihe ko yavuze ati nawa Imana yamuze Papa Ganza yavuze ati wa Imana yamuze thank you yangu furahu akija kuri cyawe none mwari mikoro mbega asha kumengo nahejeje kuvuga afite navuze byinshi nk'inza bo bisanzwe ikintu cya mbere turanezerewe kuba turi muri runo rugo
urugo rwahizagiwe rugenderwa na benshi natwe tugiriye umugisha guhonyoza ikirenge c'ahahonyoye abenshi b'abanyamugisha kuko ahanshize ikirenge umengo n'umukozi w'Imana yagishize ngaha none nanje ndakiriye umugisha wa dadi ngaya narabonye yicaye aha rumva rero tugiriye umugisha udasanzwe rero twebwe tumaze kumenya ko mwibarutse bwo narashoboye kuza bwa mbere ndabona umwana ariko kugira ngo tuyumvire kuza kwibarutsa ntibyari bwashoboka bivanye na bya bikorwa dukora buri munsi muzi tumaze indwi yose mu mashutingi kandi turarayo sinzi ko ntaratoka ubuhanza just nta buhanza buraza bwaje kuva kuwa mbere ndi muri shooting kubera ko shooting naje usanga urakoresha ubwenge bwinshi abaja barukuntu bamera nk'abansubiza mu wa mbere akazajya gasoma ngo shira mu rutwe rwawe kunguka ibyo bintu byose uvuze je ndabishire ngaha urumva rero usanga uriko uraruhisha ubwonko bya hatari nico kintu catumye tutashobora kuza mu bimbere ariko ubundi twari kuza mbere n'umunsi nca ngaha mu gitondo nje kuraba umwana nange muri shooting kandi aya nyine twamaze des jours turi aho hantu twavuye ca tuja handi nanye twamariye iminsi twavuye tuja n'ahandi urumva ko byari byoroshe ariko ubundi twe twese ku mutima kandi tuguma twimubira uzoza kubaraba madamu we byari yagize ucyaguma abona abandi baza nkono ni VP twiguti tunavuga ati akanya kabonese na gatoya gusa nubwo umutwe uzo uri kurangya nzovuga nagiye kandi uri kurangya ni mama ati nzovuga nagiye rero Abendwa aserukira n'umugwi witwa GFC Production Company ndi kumwe nabo dukinana umufasha wanje abo dukinana Mime na Juste Direct araho tutari kumwe Pasia Pro ari gukora n'ubu nyine ari gukamera ariho mpamvu atashoboye kuboneka ngaha hariho Honera twari twabwanye ko tuzanana ariko wa musi wa mbere nawe yarabonye umwana twarazananye ngaha ariko ubu yafatiriwe ntiyashoboye kuza n'abandi benshi dukorana bafatiriwe hama tukaba turi kumwe kandi n'umuryango novuga twahuje n'Imana Shema batazira ca kintu kigoye kuvuga Shema n'umuntu w'umwana mwiza arankunda gose buryo umuntu akunda urabibona umuntu akunda cyane nk'iyo amaze iminsi mutari kumwe urabona ingene aguma kuvugisha amfata ngo nitiranwa na papa wiwe rero amaze kumbona ari n'umufana nkunda yaciye abona nyene ni papa wiwe hariyo mpamvu rero twiyumvira ati tuzojane umuryango wa Shema n'umuryango wa Beri n'umuryango wa G5 ushobore kuza kubaraba ikindi nuko uyu wewe novuga nyene gituma n'umuryango wacu kandi Marene wa madamu wa Shema umva ko turi umuryango umwe niyo mbero rero twaje je amajambo yanje naya ndabenezererewe hanyuma subirayo nyene ntihababa nta maho ariyo nyene subireyo nyene haragendeka nuko sinzi rero abandi nabo ko bonyunganira ariko nta birebire twavuga uretse gushima no kuba twavuga ko tunezerewe sivyo akira nawe basi nyuhiri ange nukuri ndashimye Imana yo yakurenganije iryamanga naho bavango simanga ni manga nabyo bazi aho shaye akira nabyo bazi kabisa twebwe turabizi tuzi ukuntu bigorana ariko Imana ishimwe yo yabikoze rero nkimara kubyumva kabisa naranezewe umashaka kuza ariko type yamaze kwicumokera indwi yose uravyumva atari hari mugabo nanone ntabwo yarari mu bindi bintu bitari sawa yarari mu byunguka rero nta kibazo ndashima Imana rero ko uyu munsi byakunze tukaba tuje kureba
icyo kibondo uwo muvaburaya amashokora kabisa yazanye tuyaronke tuyaronke hama Imana yezagira uwo mwana kandi azabe mu buntu bwayo nicyo ndamusabira umugisha kabisa uturutse kuri yo hama namwe mwezagirwe kandi mugume muvyara rega muracyari nabatoya mwe nabyo mubona mugume muvyara haboneke n'abandi tugume tuza tugume twizi tugume twizira mugabo ntacu uko bizogenda kose n'Imana ikuzi turashima Imana rero ko byakunze tukashika ahantu na famiye numva ko ari famiye zitatu zabashije gukoranira muri uru rugo rwa Noraske Imana yo mujure bahezagire turabashimiye cyane byimva mutima bivuye in deep abongereza niko bavuga bivuye mutima cyane muri famille dusanzwe tugiranira n'imigenderanire mu sanzwe famille Giheko famille tuyisenga famille tuyishemeze dusanzwe dufitanye imigenderanire bon natariya cyane ariko ari mu bantu tuvugana kenshi Abeli wewe ni mugenzi wanje cyane naho tumaze iminsi tutabonana ngane kubera ubuzima usanga umwe wese ariko ariruka kubera ubuzima ariko turabashimiye cyane burya muri iyi myaka tugezemo ubu tugeze muri 2025 biragoye kugira ngo umenye uko umuntu agukunda uba ubihwihwisha ariko mwege twovyemeza ko dufitaniye ubucuti kanaka rero mwakoze hirya biseke nivyo vyankanze ndavuze nti nivyo batari barazanye iminsi yaheze babizanye byose cyari hama umwana araho nibaze ko baca bamubereka ngira yavyo baca bamubereka ni umusore bahora bavuga ngo kubera mkumbure ngo ndi muto hari abantu bitirana konda no kuba muto je sinonze ndi muto rero abantu baguma abantu bavuga ngo nzovyara umwana ngo yonze ariko nabonye ari kivunire gose ngira twa bwoko bwa nyina rero umuntu yoba yaje tafunguye ntamuteruye yapagwa hasi ariko turashima Imana yabanye natwe kandi mwarakoze Abeli nkuko bivuze yaje ava ofete twabivuze ducerewe kubera ko urabona ko umwe data afite abantu benshi bamukunda hari ukuntu atarameze neza twaranse kuvuga yuko yibarutse kugira ngo ntibaze kumuraba ataramera neza kandi umuntu ntiyoza ugaca wanka ati ntundabe acavuga ati abo mwana ngira ni Giheko cyambo babanye rero cyatubabubinume ariko haraheze iminsi nyina byaye muraza kubibona so murakoze kandi Imana ibasubirizeho mwakuye muri umugisha wacu ijambo ry'Imana nigere rivuga ngo yatugize umutwe ntiyatugize umurizo rero ibandanye bagira imitwe mu byo mukora ibandanye bagira ibisagara biteye hejuru y'imisozi ibandanye ibazigama kandi ibandanye ba ariyo mwungere wanyu mu byo mukora byose turabakunda cyane thank you kamera zimisha turete mtoto uyu umukingi dukinana kuri channel uyu wanje mwandike Mayeri TV show mwanze mu subscribe Mayeri TV show mwandike mu subscribe gufana muri journalisme bihe bintu wagiye mu bya famu abijya narabihevye oya bijya narabihevye nakumengo n'ibivumbi oya narabihevye muri journalisme ari bye sana mushobora kurambirwa mu kiganiro ciwe Mayeri agashiramo comedy akugira bimoshe inkuru nka Festicabe yavuye niwe yayise Festicable kandi bari bakumenyere bari bamenye twe duhagaja mu kitwa brand ahubwo jeje nguri Brenda urumva we Brenda arazi kari brand oya ni brand ambassador ngobuze nguri Brenda niwe ba Brenda ndina ry'umudeo kana akagukoresha imisho buri muntu bari batangira kumukunda bacha umukobwa muri Saudi atamubwiye mushinga cyane ya mama we jari
cyane nuguruye hirya hejuru oya ibyo mvuga uyu babizi by'umusaudi ibyo by'umusaudi yo niko mate yiwawe jewe ndaburiza basida kugisha oya bivuga nka usanga musese agafu hari akurani nubwo banze kutubwiza ukuri nuko mfise umwe nta rumwe kwe rw'abantu oya nuko dushaka tukaba bane canke nkagiramwo 8 oya twe turakina gusa abandi turabarundira nimba ari uduhuye mu ni Brenda ni Brenda muri timu yaje ga musaza ntadukugira byagenze gute biye mu kwemeke ko bavuga ko agiye mu ama micro na sound ama micro Ngiye mareka ko ekamenda nakuhindukire abanyamugi rero bafata irayikwega abanyamugi waragize arababo basi rero twidondora kugira ngo tumve iyo Brenda yo kwa yiwa Amazene twafashe imana abaturere mba mu Gasenyi imbere ya Gare Nord reka ndenga gukora abantu Mayere n'umugenzi bisanzwe hama jewe mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umufana w'abafana hama rero umaze kuba umugenzi wa Mayeri abona muri telefone yanje hama hari umufana aca ndamubwira ashakubwira ko ari manager w'abafana Acambwira uramukunda mfasha yego acambwira fani n'umubyeyi wanje ku mutima acavuga ati ndabisukanza ashaka kwa fani acambwira ndamubwira ntabwo nzogenda kumuraba ariko hansheta ngaho bijya ejo yari yampamagaye ndamufasha gukina muri filime yiwe ndagenda aho si wemeye kubera uzi kuzoja kwa fana arama abe ntiwabeza abanyamusaruro wakigenda Jenda beshi numvise yuko ninamwemera ko dukina uzoja vyoroha hazo chovyeme kandi vya vreni yena migambi navyo kuza ngaho kubera jewe wanakuangusha kaka wananiangusha aye kumbe rero abantu mugambi jana ari ndawufise ubu kuna ziranye na fire bizomugira akamaro misi oya sumuginye umuntu kubera kugira zo muzane kandi kwa fire kandi nzingane yavuze kukubwira yuko tije baje ajya njya no kubona fire kinabijya ni boshe sana tamandikirani amatelefone y'abafana yatowe usanga ama message y'abafana biwe cyane uko kuntu fenda mwandikira kuri FB n'ubu ntanyako ndavuga ati prema no besh mutu hari no gushikiwe ntamibonera Ako nataka kukisha kwa oya none fani aho kumvugira neza none aho kumvugira neza none nawe utirega kwimembo wewe yumira mu mukobwa biraheze ubwo yamvugiye maruko oya mu bisanzwe turazi yuko ugiye uzoca profita iyo kazi arose ucumwandikira indi sinema tuzokinamo wabonye ko nabahuje yawe yuko shiyokira ya bisanzwe giye kuvugisha ukuri je Brenda je rumba ne none rumba ko namuzayiga kwa inamubwiye kandi yamagita akumenya hafi nande tuzamusiga none ingatora yurira ko bakaja ku etage nayo ikagumiza amaguru hasi
urumva yambagize ati none je ko namwandikiye aragara ndavuga tura ntagara ntiyoronka umwanya wo kwishura abantu bamwandikira usanga atwaye umwanya wose acambwira ati none urafise nimero yiwe umwandikiye ati je ndamwandikiye asanyishura ntare natenda muha tuvugana ariko noraske turavugana na message yo kuza ngaho nije nandikiye noraske ko ntabyatsi na telefone musigo bitora Gesha basi muri pressure kwetu oya busabe bigezanya rero uyu mwana ngo ukwiye kumenyereza uko je uwanje mfata akaguru nkacurika gutya nivyo vyiza kabisa ugenda na kamera yewe kwa mpore si yakula kwenu naje mu ijoro kugira ngo sense nazaga kugira ngo utayise bwiki ora kweli kimwaje mu ijoro oya uyu numvise atabesha kweli kimwaje mu ijoro yerekera n'abandi bantu ngo ntibakavera ntumbaze nabo nyine sanzwe ndabafana bukebuke gusa ntibari hejuru ntiyafana ndamuherekeza pesi nigemewa rukinye watanguriye kwa menye siku ya mbere nari maze gukina no kwa Bob Bob box nawe nari muri journalism Bob box yakira ibintu by'amakomedi yakira oya apana wikia bobo wanje wipa bobo box yakora umukomedi wari kavuga bobo box isi wa undi wa mujeni na mara afise team Hewe yaji wanjira arenze singabwa oya rinda nabasigure neza sivyo mu bisanzwe hari igihe umwana akura akaja mu busore ageze mu busore akava mu rugo kwa se na nyina akaja kwipangira ariko rero hageze kurongora aravuga ati reka mpamagara abavyeyi baze kushigikira urejewe narasohotse sindarongo ndacagerageza kurondeza ngo mantora kantora kariya ndaba kazosobanura akazosobanura ndavuga ati bure abavyeyi muze rero ndabereke rero aho nagize kandi abere muri kumwe nko muri proche yo kwega ngiye bigira byoroshe ngo system nderaje iyo jasaba n'umuginyitire jewe ni oya lanzi birafasha sana gusa nyene birasaba oya reka biga niko ndakina ni nk'udukobwa ngo umuntu n'umunsi ntora keje ntora kandi nirabona gasobanutse ndavuga atakarengere nshire mu rugo cyo nkora rero ki big kikuze mvuga ati bana bavyeyi bo rero ngire niyerekane neza rero nje officiellement yuko ndi mu kazi ibi bintu twakuze tugufa twakuze tugufa bikora ndiyo nguri mwa dusobanurira yuko ari ukiza mu ibi bintu oya kandi yataka mistari wazamuye urumva tugire yuko ubwo bivanye na bije hariho agahatse gatonya gatemba gatima bidakunda urebe kuvuga ngo hari ivyo urindire kuzoshika kuko kugira ngo urongore n'amafaranga arabituma bisaba ko witegura bisaba ko witegura rero ni ibintu bigenda buke buke tu none baro ugana wewe kubatuye si wakoresha amakontent ngo ni mu Rwanda baro bajamo oya je tugeze muri content no canda nakwisha ugishukuri rero yuko kuri BAB yarumye ngo wazibona ngo maye ngo tumufatanye n'umugore
none ubu nawe agiye muri ibi bintu bituma umenya gusa rero Maruve yariko arakora cyane mu binyamakuru vy'ibibara ndazi no kw'ishuri ndashaka kuja ntamukume impande y'Imana ajega vreo reka basi musenge hama tugire tubanze turirimbe Imana ni nziza. okay Oya uyu ni umukozi umuntu wabizi ashaka kurakure bwacu munezero. Yesu n'urukundo barihe be uyu nawe muramu ule wo umuyoberwa kose ntabwo natazabe sora wenyine sora wenyine tegeza kugira yakurija umuntu ariza amenya cyera yoberwa wewe tegeza kuvuga mwabantu bo mu buryo okay tuvyaguruke zeka washingirimba ndiye bamuramba ngira ntacyo turajyana Imana yacu nziza inshuti zigera ihinduka urukundo rwayo rigushija kandi n'akagero ni wewe nango ni herezo mwemu wawa tuzigame Yesu turagushimira ibyabaye byose tubyizigiye kubizoba ni wewe nango ni herezo ryose mwemu wawa tuzigame Yesu turagushimira ibyabaye byose tubyizigiye kubizoba. turashobora kufatanya mu biganza niba atashobora abo bishoboke turabashimiye igira kandi kuba mwahisemo kudutemberera twitwa Solution Family namwe bazi muri Solution mu miryango yanyu ndazi yuko ari abantu hanze muhira babiteze kumuza kubabera solution rero reka dusenge tubashimira Imana ko mwaje kandi twongere kubana ariko turagushima data turagushima twirengeye kizima twabanye natwe kuri mugoroba turagushimira kandi ko Imana yacu Yesu Kristo turagushima ko waduhaye umunsi mwiza papa turagushima kandi ko turi bazima papa wakoze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi turagushima ko ibyavugiwe ngaha byose byari bikwamamaza byari iby'urukundo n'imbabazi batugiriye Senyeri turagushima Yesu Kristo ku muryango munini waduhaye turagushimira ko umwe wese yashoboye gushika hano hantu kandi turakengurutse kuko batazanye n'urusaku kuko bataje gucokora ariko baje urukundo badufitiye papa n'iby'igikundiro gukundwa nawe hama nawe ukadukundisha n'abantu bawe si bose bagira ubuntu bwo gutembererwa n'ibihangange nk'aba nk'abamenyekana nk'abantu bakomakomeye nk'aba watugiriye ubuntu natwe turabigushimiye papa amashimwe reka agaruke kuri wewe turakweretse rero aho bagiye gutaha Senyeri Jésus urazi umwe wese ibyo akeneye ndasenga ngo umwe wese umumare ubukene bwiwe iyo mvuze ubukene ndavuga ngo ubukene mu mufuko buhere ndasenga Yesu Kristo ngo ubukene mu byiyumviro buhere ubukene mu rukundo buhere ubukene mu ndwara buhere Yesu Kristo ubuzurize ibigega byabo ubuzurize imifuko yabo ubuzurize amakonte yabo ubuzurize n'amarimikashi yabo papa ntibagire uwo basega ahubwo batange Senyeri Jésus urakoze Yesu Kristo ko wadukiza umugisha kandi nawe turatura yuko umuntu wese azanga hataha n'umugisha papa urakoze ndasenga umuntu wese muri bo yoba afise ahagwaye akire ufise n'uwiwe agwaye akire mu izina rya Yesu Kristo kandi ndasengera bino biganza uwo bakora ko wese ahezagirwe bino biganza ntibivuma birahezagira uwo baramutsa wese barumva yuko ariko mavuta y'Imana urakoze kuri Imana yacu urakoze ko ari we twizigiye urakoze ko ibyo dukora byose bikunda abo dukorana batubone kumwo umukiza papa ibyo dukora byose bikundwe kandi twamamaza wewe uzogomba kuturwanya zohure nawe mu izina rya Yesu Kristo turatamuza imigambi ya Satani ku buzima bwacu ntitunanirwa ntitweshuwa kandi ntitwiganwa umwe wese agomba kudusubiza hasi ni wasubira hasi ubwo amaraso yawe Yesu Kristo wasese ku musaraba urakoze reka n'umugoroba we mwiza mu izina rya Yesu Kristo bisenzemo
Amen. Turagushimiye Imana, turagushimiye Data ko wabanye natwe kuva mu rugo, wagendanye natwe mu nzira, watugiriye neza, twabonye ukuboko kwawe. Amen. Waturinze amagisida, waturinze impande zose, watugejeje muri runo rugo, twasanze bari amahoro, twasanze bari abazima. Turagushimiye Imana ko wabahezagiye ubaha ikibondo gishasha. Turazi ko wino si bitoroshe ku bwacu bitwo kwishoboza kurera ibibondo duhabwa, aho kubera ko uri Imana y'umugisha, Imana igira neza, byose biba bamaze gutegura inzira y'ukuntu bizogenda neza. Iyo turatumugisha kuri runo rugo, uyu mwana abe umunyamugisha muri runo rugo, azo udasanzwe muri iki gihugu, azo umwana w'akarorero, abo udasanzwe muri iki gihugu. Amen. Mu myaka iri imbere tuzoshinga intara tubona yuko ari umwana yavuyemo akamaro ku gihugu cyacu cy'ubu. Reka abe umugisha ku Burundi bwacu, abe umugisha muri uru rugo, eka no ku bagenzi bose b'umuryango, ababere umugisha. Uzomurinde indwara zitandukanye, uzobane nawe, atangure ishuri bigende neza, mu bwenge budasanzwe kugira ngo abe umwana afitiye akamaro igihugu cyacu. Tumwaciye kumugisha mu buryo bwose, hanyuma umuryango uhezagire kugira ngo ivyo bakora ko n'ikiganza cyabo igira umugisha, kugira ngo babashe gukora baronke ibyo gutungisha umuryango wabo. Turazi ko atakikunanira, ushoboye byose, byose tubiragije wewe uzobikore. Mu izina ryawe Yesu dusenze dushima. Amen. Thank you, son.
Guess nuko bakunzi ba G5 Media ijoro riratashe abatumire banabo bagire batahe neza na neza imwijoro rikuze umunezero ari wose nko mwabibonye mu rugo rwa Fanny Lavine na Noraske Ntare neza neza barindane babashobora kuba baritegura kugira ngo bashobore gutahuka nanje nko mwabibonye ko ataco ntabahaye umunezero wari wose ndetse ibintu vyari biryoshe mu rugo kwa Fanny Lavine hari hagendewe cyane ndetse urabona neza yuko umwana yazananye umugisha ndetse ubona neza ko bakinyi bose bamwishimiye reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye shimire mwese mwaryoherwanye namwe natwe shimire mwese mwabanye natwe gushufa ko nabasha kwiherezo ariko kandi tubasabe kugira subscribe kuri G5 Media tubasabe kudushigikira cyane cyane no gupartager ibintu byacu kugira ngo bishike kure umunezero wari wose nkuko mwabibonye reka nizere neza yuko icyo nabemereye nagishikanye cyo kuzoshika mu rugo kwa Fanny Lavine ndetse twizere neza yuko n'ivyiza bindi biri imbere nkuko mubizi neza yuko El Malove atacu ntazokora kugira ngo ibintu bigende neza hakubwanyu ndane bari ko aritegura bariko barasubiza ibiseke byaje mu ingemuro ndetse nanje ndi hano ndabarindiriye mu ibanga rikomeye cyane wa mugabo yasiye uguruye nagumiza hapo ni sawa kubiha Kwanza kusezeranira hano wabwira. ndabanze yuga Yoho. Nuko rero byagenze. nakoze mugira aho muba mubaho abataraza mu bazibiri ni benshi bisigura iki kubarenza ibipendo sinzi ko hano mu sinzuzi mashugwe bisigura iki wewe ni umunyamuranga umuntu yabivuze arima icyo bita ibihwanya byinshi acavuga ati ndabarenze imitwe kugira ngo ntugende ugitwaye imyungu ibihwanya n'imyungu yuko ugiye abashaka abarenze imyungu yiwe nyina hiwe nawe ugafite kuwuca kandi watamyungu ufise wewe ushatse vuga ati kandi abarenze ibyo bindi byo kubarenza imitwe y'inzuzi sibyo nakoze tuzasubira gose ego koko mama gusa muri abantu barenze urabona twazanye twikoreye dusubiye inyuma twikoreye ego bisanzwe muri abantu mu muryango urenze ego thank you sir solution papa kigabo bye get fresh man hola wewe sezera tonto safi sana bye bye turi kumwe yo ryiza ndabikoze kwa none ugiye rega intugiye hamwe iyo ugiye mu Gasenyi iyo iyi nayo ni mu Kinama nayo mugiye hamwe oya washaka kuja mu Gasenyi kandi ngahuse kuhatabukiye buke mudogo muri ina mu Gasenyi uragiye cyangwa washaka kuja mu Kinama ugiye gende ni muri thank you rero je igihe ko yabaduka gusubira inyuma vantage ibande ni twabonanye ndabibatse babyeyi rero utabuja wone dusa ijoro ryiza ryiza gushaka twese zose zaza tumwe duce tuza no kurya ubunyani ko tutane n'abana ko kutazeye n'abana nose ko nta igihe cyabo n'icyo sawa cyo kurya ubunyani n'umunyani urira kuruta sawa ndio batane bose mu marembo bose sawa jorogyo mwagiye